responsables de One Tibet et PJ Classic. Ugwaruka rushika ku majana 5 agent mu rurimi rw'igifaransa hamwe na 200 baserukira abandi super agent nibwo rugiye gukorana n'isamizi PJ Classic FM mu bijanye no gutigira rukoresheje ubuhinga One Tibet. Patrick Pagio niyo nkuru umuyobozi w'iyo samirizi asigura ko uwo mugambi uzogirira akamaro na cyane ubwo gwaruka na nyarijya rusanzwe rutunze amatelefone. Turafata ibikorwa vya limiter urumva ko twebwe limiter turafise ko twumvikanye muri kino gikorwa turafise ukuntu bazo dufasha dushigikire mu vyekeye guha inyigisho aba jeune barabitanguye mu vyerekeye gukurikirana uko bariko baratunganya ako kazi nibo bafise ubuhinga bwinshi bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Akarusho nuko bwa mbere bari basanzwe bafise amatelefone ugasanga umujene afite telefone y'ibihumbi 500 ibihumbi 300 cyangwa miliyoni ariko uyo mujene akaba akiba muhira ko pawiba ariko kandi barafise nabo nyene ama pourcentage canke ibice 20% bazoronka atari ku gahembo kakazi baba bari kwarakorera PJ Classic canke ariko arakorera muri service ya One Tibet ya Limited. Bamwe mu gwaruka bakurikiranye inyigisho zijanye n'ikoreshwa ry'ubwo buhinga baremeza ko uwo mugambi bawiteze ko akunguko mu kwiteza imbere. Kuri jewe nagateka cyane kuko hako woza gukora ibindi bintu ukirirwa mu marigara wishe mu marigara ucuza gukora One Tibet kugira ngo urabe nyene wibeshaho n'umuryango wawe. Hama kandi biranafasha cyane ku muntu gukoresha telefone yiwe mu bintu byo kwiteza imbere kwiyungunganya muri ibi na biriya biruta kwicara mu marigara cyangwa mu bindi bintu bitagira ikimazi kandi ufite telefone kandi telefone ishobora guteza imbere. Ongera bagahanura urundi gwaruka gukura amaboko mu mpuzu rugakora. Nk'urundi gwaruka rufise amatelefone gwirirwa ruyicaranye atacyo ko royakoresha nitekano ruha kugira ngo ruronke umwanya ukwiye wo kugira ngo ruze nago tushobore kugwigisha twe twamaze kuronka akajya ho gushika ngaha kugira nabo baronke ukuntu bashobora kwifasha muri iki canye kiriye. Bwa mbere navuga yuko ugwaruka rugaya akazi bifatanya n'ubunebwe. Rero nta terambere mu gihe umuntu ashoboye kugira ubunebwe menya yuko kintu cyose umuntu akora ni kugira bivana d'abord nico yumva muri we canke ico intambwe ya mbere ateye kugira ngo ashike kuri iryo terambere. Mu gihe rero umuntu yicaye ntashobora gutera imbere. Rero nubwo gwaruka rugaya akazi navuga yuko terambere ryabo riri kure cyane. Umenya ko ishigwa ahabona ry'uwo mugambi w'isamizi PJ Classic FM ryabaye kwigenekerezo rya mbere myandagaro uyu mwaka.